Inkuru zimaze iminsi ziriko zirahanahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi zivuga ko hari abarundi bari mu gihugu c'Uburusiya na cyane cyane abagiye kwiga mugabo ngo bamaze gukwegerwa mu bikorwa vya gisirikare vyo kugwanira Uburusiya. Ivyo mbere ngo bikaba vyaranabaye mu kubanya Kenya bari hiyo, ariko Kenya yoyo ikaba yarashoboye guhagarika ico kintu. Mbega leta y'u Burundi yoyo hari ico yoba ikiziko? Nimba naho babizi hari ico bakiriko kirakogwa? Murakoze. Imigenderanire y'u Rwanda icayitosekaje hari kumbure abatavyibuka nuko hari abarondegwa n'ubutungane bw'u Burundi bakiri mu Rwanda, abandi mbere bakaba baragaragaje nuko bashigikira imigwi yonona umutekano mu gihugu. Ico kibazo nangini cubahira amaze kucishura kenshi avuga ati mbega none uwo muntu aronderwa n'ubutungane yagirizwa guteza umutekano muke mu gihugu c'u Burundi, wewe wogo mumunyegereza iki? Ataco wiyagiriza ko musangiye uramurekura akaza agacirwa urubanza hanyuma yeze akera hanyuma ari ngombwa guhanwa na hagahanwa. Na yahandi ugize uti mbega none n'u Rwanda yorugendera, none mwibaza yuko atabarundi bagendera u Rwanda canke atabanyarwanda bagendera u Burundi? Ejo bundi hariko haraba nihiganwa ry'ugwaruka rw'inkerebutsi, mwarabonye intumwa zavuye mu Rwanda. Irega yibereye yaze ni kuri ico kibazo nyine gusa kiba kihari. Ubundi ho wari gucuvuga uti na Rwandere ntibikigwa ku kibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye. No kuvuga yuko ako kagihaze niko gakomeza kicarirwa. Umenyesha makuru yanavuze ati mbega ko abepiskopi bageze aho bakoma amashi batakamba bakaga hasi bati raba nyabuna n'imbibe zisubire zugurugwe musubize hamwe. Ico kintu ni ciza cyane, kandi je ndanizera yuko bashobora no kubandanya baga hasi bashikira umwe wese, bagashikira umukuru w'igihugu c'u Burundi batitabaranya, bagashikira n'umukuru w'igihugu c'u Rwanda batitabaranya, nawe urabe ibisabwa hanyuma bishire mu ngiro turabe ko gova handi. Kuva ku mushikiranganje ajejwe abakozi ba leta yahahora, hari abakozi ba leta bari barituye ubwo bushikiranganje bavuga ko barenganijwe mu manota yabo, ivyo bise emploi type. Aho rero hakaba harabaye n'imyiherero itari mike yo kurenganura abo bakozi. Mu nyuma barabwirwa ko ico kibazo gisa n'icyarangiye kiri ku meza y'umushikiranganje, ho basigaye gusa yuko barenganurwa. Ariko abo bakozi bararindiriye umwizero wabo uhera mu nzira. None uno munsi vy'ukuri mwobizeziki kuri iryo renganurwa ryabo? Gatoyi gusa nagira nongere ko murantunga, hari inkuru zimaze iminsi, ico naco no kibazo mu bushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu. Hari inkuru zimaze iminsi ziriko zirahanahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi zivuga ko hari abarundi bari mu gihugu c'Uburusiya na cyane cyane abagiye kwiga mugabo ngo bamaze gukwegerwa mu bikorwa vya gisirikare vyo kugwanira Uburusiya. Ivyo mbere ngo bikaba vyaranabaye mu kubanya Kenya bari hiyo, ariko Kenya yoyo ikaba yarashoboye guhagarika ico kintu. Mbega leta y'u Burundi yoyo hari ico yoba ikiziko? Nimba naho babizi hari ico bakiriko kirakogwa? Murakoze. Murakoze. Nitwa Innocent ho kubgayo, nkora kuri radio televiziyo Buntu, ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro. Utubazo twanje ndadutumbereza mu bushikiranganje bw'uburemye n'ubworozi. Umunsi hariho bamwe mu barimyi bashoreye umwimbo wabo w'ibigori mu kigo Anagesa batararonswa udufaranga twabo. Mbega uno munsi bo kwitega ko bazoronswa udufaranga tw'umwimbo wabo ryari? Umunsi kandi umwimbu w'ibigori uramaze gusubira kuboneka. Mbega uno munsi mu bubiko bw'ikigwana gesa
hoba hariyo umwimbu ungana gute mbega leta y'u Burundi iriteguriye kugurira umwimbu abene gihugu wiririma canke w'umwimbu bariko barimbura mbega uno munsi abarimyi mu bizeza iki mu bubiko hoba hariho aho umwimbu nyamba leta izobagurira uzoshobora kuja murakoze. Anje nitwa Wilisi Ndayihebura nkorera Radio Bonesha FM fise utubazo tubiri akabazo ka mbere ndakerekeza umuvugizi w'umukuru w'igihugu haramaze gushogwa hanze amatoni y'ubutare atari make mbega umusaruro gucukura ubutare bugashogwa hanze y'igihugu biriko birazana mubona bishimishije nibyo byari byitezwe mbega ko atavyama vyera ngo de canke uja gutamba neza ushobora kumubona gikenyera nizihe ntambamyi ico gikorwa nkora mutima ku gihugu kiriko kiragira uno musi abarundi mbega bitege ryari ibyo gucukura ubutare hisunzwe ubuhinga bwa none cyangwa ubuhinga bugezweho habe kumbure no guhingurira bimwe hano mu gihugu iwacu. Ikibazo kigira kabiri ndacerekeza umuvugizi w'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo ibinyamakuru haramaze iminsi yibonekeza umuvuduko muto cyane wa internet eka mbere n'ibyo gutuma tumanako guhamagarana bisanzwe bikagorana mbega uno munsi tuvuge ko ikibazo kiri hehe nta ruhombo igihugu kiriko kiragira hoba hariko harakorwa iki kugira ngo umuti utogwe kuri ico kibazo aho nyene agace kagira kabiri k'ico kibazo ariko ndakerekeza muri ARCT hari kuriha imivuduko ya internet mu mihora nka limitere ariko iyo mihora abanywanyi ntibayikoreshe ntihere canke bagasabwa gusubira gushiramwo ayandi mahera kugira ngo ishobore gukora hari kandi n'imyidogo yo gukatwa amafaranga arenze bijya 2200 vy'ikori ry'umwaka muri AFCT mbega mwoba muri ko murakora iki kugira ngo ico kibazo kimaze iminsi kivugwa gitora umuti ubona ko n'abanywanyi bidoga ko no kwakirwa muri iyo mihora bahamagaye haraho badatunganirizwa murakoze. Murakoze nitwa Mihaye Kanyange nkorera Radio Television Isanganiro fise ibibazo bibiri ikibazo ca mbere ndacerekeza ku muvugizi w'ubushikiranganje mu byo bujeje harimo ubudandaji hamwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu. Ishirahamwe riharanira agateka k'umuguzi Abuko riraherutse gushikiriza icegeranyo kivuga yuko bimwe mu bifungurwa mu ngaburo z'abana ziva hanze na cane kuri Cerelac ikogwa n'ishirahamwe Nestlé ryo mu Busuwisi ibyo bifungurwa by'abana biza birimwo du sucre ajouté sukari yongewemwo abaganga baravuga yuko iyo sukari yongewemwo ku rugero rwa 2.3 itera umuvyibuho urenze n'intango y'ingwara y'igisukari. Tukabaza tuti mbega mu bushikiranganje haba bw'amagara y'abantu canke mu byo bujeje harimwo ubudandaji ico cegeranyo c'ibyo bintu biza birimo isukari yongewemwo murakizi muba muri ko mukora iki kugira ngo habe gukingirwa amagara y'abarundi kuri ico mu kwezi kwa kabiri muri 2022 haremejwe novuga nti umugambi w'igihugu politique nationale de la qualité ariko umenga Abuko iravuga yuko ico kintu kitariko kiraja mu ngiro kugira ngo umuguzi akingigwe n'amagara y'abarundi akingigwe. Ikibazo kigira kabiri ndacerekeza mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu nikijanye n'itongo ry'abapfuye ku mpanda haraboneka imva zubatse nk'inzu zifise n'amabaraza
abaciye mu ibarabara rivi Bujumbura rija mu Cibitoke barabibona canke abaja gufuba ababo bamwe bati izo mva zubatse ugutandukanye ziratwara ikibanza narijya matongo yaze. Ikibazo rero mbega ibijanye no gufuba mu Burundi birafise itegeko ribigenga bikogwa gute canke umuntu wese ahamba uko avyumva? Murakoze. Nitwa Nadine Barakobeje nkorera radio CCB FM+. Fise utubazo tubiri, ikibazo ca mbere ndacerekeza ku muvugizi w'umukuru w'igihugu. Haraciye iminsi umukuru w'igihugu aherutse kubuza abanyamahanga kugurira amatongo mu Burundi. Mbega abamaze kugura iryo tegeko ritarajaho bobo gute? Ikibazo kigira kabiri ndacerekeza ku muvugizi mu vyajejwe harimwe intwaro yo hagati mu gihugu. Kuva hahindutse itunganywa gushasha ry'intara sigize Burundi, abakozi bahoze bakorera meri ya Bujumbura bimuriwe mu makomine agize intara ya Bujumbura. Haraciye amezi arenga 6 bamwe muri bo batararonswa gahembo kabo. Mbere ngo hoba harahinduwe n'amasezerano y'akazi. Noneho bahabuze iki kugira ngo batunganirizwe? Murakoze utubazo twanje n'utwo. Murakoze. Jewe ndi Jean Nahimana umiyesha makuru wa radio Izere FM. Mfise ibibazo bibiri. Icambere ndacerekeza ku muvugizi w'umushikiranganje mu vyajejwe harimwo inyubako. Kibazo rero ni iki kijanye n'isanurwa ry'ibarabara RN3 mu kuvuga ibarabara Bujumbura Rumonge. Mu kiganiro cyaheruka umushikanganje wa mbere yari yavuze yuko kubijanye n'isanurwa y'iryo barabara kubera devaluation de la monnaie basanze amafaranga yari yaratekanijwe ataragikwiye. Ati rero kugira ngo ibikorwa bibandanye nuko usubira gutorwa iyindi bije gusanura iryo barabara. Ati rero turagiye gukora ivyigwa bishasha. Ikibazo ni iki, mbega ivyo vyigwa bigezehe? Mbega ibikorwa byo gusanura iryo barabara rimaze igihe ritagenda bizotangura ryari? Kibazo gira kabiri ndagitumbereza ku muvugizi w'ubushikiranganje bujejwe abakozi n'akazi. Haraciye ikiringo abakozi bo mu bisata bitandukanye baheba akazi aho bivugwa yuko babagiye mu mahanga kurondera haruta handi. Mbega leta ikora iki kugira ngo isubirize abo bakozi kugira ngo imirimo bandanye ukuri kwamye? Hanyuma ico gituma abo baja hanze bagatakazi. Mbega leta iriko ikora iki kugira ngo n'abasubirira mu misi itarambiranye nabo ntibave bagata ngo bafate inzira ababanjirije nabo bafashe hanyuma igihugu ngo came muri za ngorane? Murakoze. Ndabaramukije, nitwa Emery Dushime wa Mashariki TV. Ikibazo ca mbere ndacerekeza ku muvugizi w'ubushikiranganje bw'amasoko ntanga nguvu n'ubutare n'agataka. Abene gihugu baridoga ko bataronka amakonteri y'amazi n'ay'amatara. Haraheze igihe kirekire bararishe. Bamwe bararenza ikiringo kirenga umwaka hafi imyaka 2. Umuyobozi mukuru wa Regidezo yarigeze kumenyesha yuko bariko barapakira amakonteri kugira ngo abene gihugu bazo yaronswe. Mbega ho bahabura iki kugira ngo ayo makonteri aboneke? Ikibazo ca kabiri ndacerekeza ku muvugizi w'ubushikiranganje bujejwe kumenyesha makuru n'ibimenyesha makuru. Ugwaruka rukoresha imbuga ngurukana bumenyi barahawe umuhango n'ubushikiranganje bujejwe kumenyesha makuru yuko hagiye guterwa umuti w'ikibazo c'abakoresha izo mbuga nka Facebook na YouTube nivyerekeye monetization. Kuwa mbere Kigarama umushikira mu nama y'umukuru w'igihugu umushikiranganje yeremeye yuko ico kibazo kigiye gutorerwa umuti.
mu nyuma aramenyesha yuko bavuganye n'ikigo BR yuko biriko birafata inzira. Mbega uno munsi ugwaruka two kwitega iki kugira ngo dutangure kuronka umwimbu uvuye mu izo mbuga? Murakoze. Nitwa Dieudonné niyo yanzigamiye mumesha makuru radio Indundi. Nitwa Misago Jeremy nkaba nkorera ikinyamakuru iwacu. Fise ibibazo bibiri, ikibazo ca mbere kuko kirimwo utubazo dutatu cerekeye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu, umuvugizi w'ubushikiranganje bw'abakozi ba leta hamwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe inyubako. Haraheze imyaka 5 leta yemeye gushiraho ibitaro vy'amakomine. Mbere icifata ingingo ko ahenshi ibitaro bito bito centre de santé bihindurwa ibitaro vya komine. Ivyo kuva bigiyeho ahenshi barafise ubukene bw'abakozi. Mbere n'abakozi bamwe bararungiswe kuri ivyo bitaro, bamwe ubuzi barabuhevye ntibakora ivyo bikorwa. N'abagiye gukora nabo baramaze amezi ashika 7 badahembwa. Hanyuma leta yashizeho kandi umugambi wo kubaka ibitaro vy'amakomine. Ahenshi ivyo bitaro izo nyubakwa zarahagaze vyariko birashirwa mu ngiro n'ikigo ca leta Obuha. Aha ndatanga nk'akarorero nko muri komine Bugendana ibitaro bibiri vyariko birubakwa, ibikorwa vyarahagaze kandi atansiguro n'imitanzwe. Akabazo ka mbere, mbega ivyo bitaro vy'amakomine bizoronswa uburyo bukwiye n'abakozi bakwiye ryari kugira ngo abene gihugu biruhutse? Akabazo ka kabiri kuri ico, mbega abo bakozi bakora ivyo bitaro vy'amakomine ubushikiranganje bw'abakozi ba leta burabemera bugiye gukora iki kugira ngo batunganirizwe? Akabazo ka gatatu kuri ico, iryo hagarara ry'inyubako vyariko birakorwa n'ikigo Buha vyahagaritswe n'iki, ibikorwa bizotangura ryari? Ariko kandi harabayeho intunganyo shasha, amakomine aragabanuka aja kuri 42. Mbega ivyo bitaro bizotunganywa ryari hisunzwe indinganizo shasha z'amakomine? Ikibazo ca kabiri cerekeye ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Haraheze amezi ashika 7 mu Burundi uko intwaro itunganijwe bihindutse, hakagabanywa amakomine, imitumba ikiyongera. Ariko karanga muntu ikoreshwa iracari yisunga indinganizo ya kera. Hariho n'abagira ibibazo iyo bagiye kurondera impapuro canke ibindi bintu bakababwira ko karanga muntu bafise itakijanye n'ibihe. Mbega karanga muntu shasha na cane ko twimirije amatora y'ibihumbi 2027 izoboneka ryari? Harabayeho umugambi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu ishiraho karanga muntu yo mu buryo bwa none, carte d'identité biométrique. Imyaka hafi 6 iraheze ico gikorwa ntituramenya iyo cagiye. Intambamye zabaye izihe? Bizosubira ryari? Murakoze. Nitwa Minani Tarsise, ikinyamakuru ni Kabaza Web TV. Ibibazo bibiri vyerekeye ubushikiranganje mu bwo bijejwe harimo umutekano. Ikibazo ca mbere ni iki: leta yarakoze utwigoro mbere n'amashira hamwe ataho yegamiye kugira ngo abana bo mwibarabara basubizwe mu ngo zabo canke baje mu bigo bubakiwe. Ivyo vyarabaye. Ugiye kuraba uyu munsi abo bana baragarutse, mbere hamwe bazananye n'abavyeyi babo. Bigiye kumera gute? Ikibazo ca kabiri cerekeye amakaye y'urugo. Amakaye y'urugo amaze igihe ataboneka. Ico gihe rero abanyagihugu ntibaronka aho bayagurira. Ayo abajeje umutekano waje kugira isaka barafata abatafisa ayo makaye, none ico gihe barabuze aho bayagurira ntibaba barenganijwe. Kuri ico nyene hari bamwe bashobora kuyagurisha iyo yakenye amafaranga ashika 10,000 canke arenga. Mbega igiciro cyayo mu by'ukuri nangahe? Aha hariho n'amakaye abiri aba akiri mu ngo z'abantu akaba ataruzura, hari ibibanza byo kwandikamwo ababa baharaye. Mbega yo kubera ikatagikora? Murakoze. Nitwa Ndikumana Nike, nkorera iradiyo nkuru y'igihugu. Ikibazo mfise ni kimwe, ndacerekeza ku muvugizi w'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo inyubako.
indongozi ntizisiba guhimiriza ku bijanye n'isuku. Uno musi rero mu gisagara ca Bujumbura haribonekeza mu mabarabara canke ku mpande z'amabarabara ibinogo aho abakozi b'amashirahamwe amwe nka Regideso, BBS na Onatel bahakorera ibikorwa ariko ntibahasiga uko bahasanze. Ivyo rero bigatuma kenshi amabarabara atangura kononekara. None uno munsi ivyo bikorwa ni ndajejwe kubitunganya. Murakoze. Murakoze, tugaruke hano imbere bano bavugizi batangure kwishura ibibazo byabajijwe. Ikibazo ca mbere cabajijwe umuvugizi w'umukuru w'igihugu kijanye n'ishirwa mu ngiro ry'umugambi wo kugabanya ubusumbasumbane bw'imishahara politike salariale mu mashirahamwe afise amategeko yiharije. Murakoze cyane. Nkengurukire mu menyeshamakuru yabajije ico kibazo, yabajije ati mu kiganiro nyenicubahiro yari yaremesheje mu mwaka uheze mu kwezi kwa Kigarama yari yamenyesheje ko ibiharuro byari byarangiye, ati none gushika ubu ntiturabona ishigwa mu ngiro rya tegeko. Ikintu ca mbere noherako nuko batahura yuko ari ikibazo cari gihambaye cyane kandi nuko igihambaye ari naco gituma vyatwaye umwanya munini kugira ngo baharure bitonze bivanye n'uburemere bwacu, ariko kandi baraba n'ibintu byinshi kugira ngo abo bakozi bo muri ayo mashirahamwe bashobore gutunganirwa. Mu kwezi kwa Kigarama rero imigwi bijejwe yari yaharuye yahejeje kuko n'imigwi itandukanye vyaraharuriwe mu bushikiranganje bijejwe biraharurirwa mu biro vy'umushikiranganje wa mbere, eka barakora umwanya utari muto, ariko muvyibuke yuko hagiye harabamwo udukosa tumwe twava no muri ayo mashirahamwe mu biharuro buba batitondeye neza, vyagiye birafata umwanya rero. Ariko mu kwezi kwa Kigarama nkuko Sebarundi yabishikirije, iyo migwi y'abahinga yari isa niyahejeje guharura. Barahejeje rero barashikiriza ico cegeranyo nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi kugira ngo nawe ahezagire asubiremwo arabe yuko bitunganye kandi bibereye. Ico twababwira rero nuko inyuma ya kiya kiganiro ni kuvuga mu ntango z'uno mwaka Sebarundi yarasubiye yarabiravye, ariko harabonekamwo agatosi gatoyi kasabwe yuko akoranya uwo mugwi kugira ngo ushobore gutosora neza, ariko uwo mugwi nawo ukaba waragiye urakorana amaguru masha mbere mu ntango za kuno kwezi kwa gatatu warakoranye n'umugwi urimwo ababa mu bushikiranganje bwa mbere ubushikiranganje bijejwe eka n'abahanuzi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu. Murumva rero yuko ari igikorwa co gutosora cabaye muri kuno kwezi, nabo bakaba baherutse gushikiriza Sebarundi novuga nti icegeranyo gitosoye. Ico nobwira rero ababajije kibazo n'abandi basangi bari kumwe muri uwo mugwi nuko borema kuko ubu biri mu ntoki z'umukuru w'igihugu, ari nawe yari yavumereye yuko bagiye gutunganirwa, eka n'iryo tegeko ari we yaritanze ko umwanya n'umwanya ngira ko n'ikibazo ca kabiri gifatanye n'ico bashobora gutunganirwa na burya uburyo bujanywe n'ishirwa mu ngiro y'iryo tegeko bwatekanijwe mu nteguro y'uburyo buzokoreshwa muri uno mwaka. Borema rero bagatenyenya gatoyi kuko Sebarundi sanzo tuzi yuko atayaga amasigara cicaro kandi yuko biri no ku musozo. Abo bantu ko ayo mahera yari yategekanijwe kuva umwaka ugitangura twabajije tuti bazorenganurwa. Murakoze cyane kuri ico kibazo. Nivyo umukuru w'igihugu muri kino gihe niwe aramutswa Afrika, umwe bwa Afrika n'umuvyeyi wa Afrika koko, kandi muri Afrika harimwo ibihugu vyose n'u Rwanda rurimwo. Muti mbega none imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda yoba igiye kubandanya gute mu gihe u Rwanda ari igihugu kimwe mu bihugu bigize ubumwe bwa Afrika?
hari ikintu turinda gutahura umuntu ariko ariyumvira ati mbega imigenderanire y'u Rwanda n'u Burundi yatosekaye gute? Uja gukura imvunja umutamakazi aheje kuyikura arinda kuyimwereka imbere yo kuyita, kuko igihandure kibabaza gusumba imvunja. Umutamakazi arashobora kuguma yibaza yuko ariko aribwa n'imvunja iriyo, kumbe ni igihandure. Hari aho rero abantu bafatira ibintu hagufi bakavuga bati ko ari umukuru w'ubumwe bwa Afurika, ni ukuvuga yuko ibintu byose bizoca vyera ngo de. Hariho utwigoro nk'umukuru wa Union Africaine agira kugira ngo ibihugu byose bitekane. Mbere murazi yuko n'ibi bihugu byo muri no muryango w'ibiyaga binini n'umuryango wa Afurika y'ubuseruko yamakuru ko bishoboka vyose kugira ngo habe umutekano mu vy'imigenderanire. Rero imigenderanire y'u Rwanda icayitosekaje, hari kumbure abatavyibuka, nuko hari abarondegwa n'ubutungane bw'u Burundi bakiri mu Rwanda, abandi mbere bakaba baragaragaje nuko bashigikira imigwi yonona umutekano mu gihugu. Ico kibazo nangini cubahira amaze kucishura kenshi, avuga ati mbega none uwo muntu aronderwa n'ubutungane yagirizwa guteza umutekano muke mu gihugu c'u Burundi, wewe wogo mumunyegereza iki? Ataco wiyagiriza ko musangiye, uramurekura akaza agacirwa urubanza, hanyuma yeze akera, hanyuma ari ngombwa guhanwa na hagahanwa. Naye handi ugize uti mbega none n'u Rwanda yorugendera, none mwibaza yuko atabarundi bagendera u Rwanda canke atabanyarwanda bagendera u Burundi? Ejo bundi hariko haraba nihiganwa ry'ugwaruka rw'inkerebutsi, mwarabonye intumwa zavuye mu Rwanda. Irega yibereye yaze ni kuri ico kibazo nyene gusa kiba kihari. Ubundi ho wari gucuvuga uti na Rwandere ntibikigwa ku kibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye. No kuvuga yuko ako kagihaze niko gakomeza kicarirwa. Umenyesha makuru yanavuze ati mbega ko abepiskopi bageze aho bakoma amashi batakamba bakaga hasi bati abanyabuna n'imbibe zisubire zugurugwe musubize hamwe. Ico kintu ni ciza cyane, kandi je ndanizera yuko bashobora no kubandanya baga hasi bashikira umwe wese, bagashikira umukuru w'igihugu c'u Burundi batitabaranya, bagashikira n'umukuru w'igihugu c'u Rwanda batitabaranya, nawe urabe ibisabwa hanyuma bishire mu ngiro turabe ko gova handi. Je numva umenga nta n'ingorane vyotera ivyo. Abo bantu batanguye gutyo barashobora kubandanya, ugasanga mbere barashitse naho bagondoza umuntu vyari vyanse ko yigarura. Mugabo mukiri ngaho nyene hariho utwigoro tuba turiho turakorwa kugira ngo mu vy'ukuri ico kibazo kimaze imyaka irenga 10 kive mu nzira. Utwigoro nk'iyaba twari kumwe n'umuvugizi w'u Rwanda vyaca biryoha kurusha, kuko urumva Burundi bwamaze gutomora buti rekura abo bantu none ubanyegereza iki, ubabikira iki? Nawe yacagira ati hari utwigoro turiko turagira, ejo tuzobarekura canke hirya y'ejo. None ko nabo barekuye nuno munsi imbibe zoca zugurugwa, numva umenga nta ngorane yoba. Mugabo rero sinomuvugira urumva umuvugizi wa leta y'u Rwanda. Ego none muri iyo myaka 10 abo bantu uko bitwa ico gihe bakigenda inyuma y'imyaka 10 baracari ntambamye kungana na kwa kundi bagiye bameze? Inyuma y'imyaka 10 ububi bw'umuntu bushobora kwiyongera canke bukagabanuka. Kugira umenye urugero bugeze ko nukuganira n'uwo muntu ukumva aho yarahengamiye ico gihe ko ari hagihengamiye. Ubu rero nk'uwo baturungikira tukaganira tukumva ati mbega
leta y'u Burundi kumbita mbega ubu mumeze gute, mbega ubu mwarigaruye, niho womenya aho bageze no munsi, n'ayandi biragoye kuja mu kibanza cyabo ngo umenye ngo bahindutse neza canke nabi. Murakoze camuduga ku kibazo Siriro kandi yababajije kijanye n'ikibazo c'igitoro, yafatiye kuri ingwano iri mu kigobe c'abarabu ati ntije gusongera isibe na urya mu Burundi ikibazo c'igitoro cari kicibonekeza. Murakoze cyane no kuri ico kibazo. Ikibazo c'igitoro nivyo ni ikibazo nkoramutima, ariko turakwiye no kuza tubanza tukiyumvira mbega ikibazo c'igitoro mu Burundi kugira kituraze ishinga no kubera iki. Ubwa mbere uno munsi mu 2026 urugero dukeneye kw'igitoro ngira ngo urugeranya no mu 2005 yosanga hari ubudasa bunini. Twobanza rero tugashima kumva dukeneye igitoro. Burya abantu usanze aho abantu bariko bararira ibirato nuko bafise ibirenge. Burya batagira ibirenge usanga barira ayandi marira kuko bagira bati icompa ibirenge no hakandagira gayeme no hatambuka. Rero twebwe kuba ikibazo c'igitoro kituraje ishinga no munsi nukuri umwanya umwe twari dukwiye kunezerwa, no kuvuga yuko dufise aho tugishira, aho twifuza gukoresha igitoro. Rero kira noneho mu minsi heze twaravuze yuko igitoro rimwe na rimwe catugora gushikira kubera ubukene bw'amafaranga mvamakungu, kubera ariyo kigugwamwo, ariko twaravuze yuko uko bukeye atari kubwira kubijanye n'ubukene bw'amafaranga mvamakungu. Kubera iki? Muraza aho dutanguriye gusoroma wa murima weze witwa ubutare, no munsi amafaranga mvamakungu yarinjiye kandi akiriko ku rugero mbere rushimishije. Uravye nko kuva mu kwezi kw'icenda gushika muri uku kwezi kwa kabiri umaze kurenza umuriyaridi w'amadolari yinjiye muri ico gisata. Urumva ko umurundi atobura kugira ati ejo ni heza kurusha. No kuvuga rero ko twebwe uko tuzobananya twimbura dusoroma uwo murima weze, aho bukera tuzoba tuvuga tuti ikibazo c'igitoro eka mbere n'ifumbire na bijya bindi bisabwa yuko tubikura hanze hazogeraho umuntu yiruhutsa. Kandi no munsi mubiravye burya ku gitoro mubiravye neza, intambamyi nyamukuru ntiyandi ishingiye ku bukene bw'igitoro ubwavyo. Intambamyi nyamukuru hanini yagiye ishingira ku nyifato ya twebwe abarundi. Iyo babonye igitoro bagisakuranwa, bamwe bakagijana kugicuruza kuri magendo kugira ngo abandi bakibure. Mugabo hagiriye wa mugambi wo kuza turagisabikanya, murabona yuko ubu hari akarusho. Yega hari n'igihe wasanga haciye nk'indwi zibiri canke zitatu ata abantu bariko bararonka igitoro ku mastation. Mugabo no munsi uko mugaturuturu bukeye muca muronka urutonde rw'amastation yaronse igitoro, abantu bagaca bagenda bakaronka. Uraronka dukeyi bukeye kabiri gatatu usubiye gushikirwa ukaronka utundi dukeyi. No kuvuga yuko gizogenda cyongerekana tuzoza turaronka. Uti mbega no n'intambara yo mu kigobe c'abarabu ntizoha bituma vyunyuka. Emwe nuko ngira abo benshi mu bari ngaha barutse vuba, ingwano ya Irani na Iraki yabaye mu myaka iheze. Mu kigobe c'abarabu burya hamye intambara, abarundi rero borema. So kuvuga yuko kubera ko mu kigobe c'abarabu habaye intambara bizoca bituma leta itabandanya kwitaho abantu bayo
leta izobananya yitaho abantu bayo aho gikenewe kukirondera ikirondere kandi kizane uburyo bukenewe gushirwamo ibushiremo kugira ngo abarundi bakomeze banezerwa kandi baronka igitoro uko bimeze. Hari dukeyi badusabikanye hanyuma bikenewe kongereza leta yongereze umuvuduko. Ico nibaza ko abantu borema ntihazoca haba ijuru ngo ridukorokereko uko ariko haraba intambara mu kigobe c'abarabu. Murakoze. Murakoze namwe. Dusimbire mu bushikiranganje bw'ubutungane. Umumenyesha makuru Freddy yabajije ati impapuro ndangamatongo arizo bita titre sécurisé mu butungane bariko barasaba yuko abantu borondera ati ico gikorwa nta cinyegeje inyuma ko tubona hariho n'abantu izo mpapuro zabo ziri mu mabanki basabiye ko amadeni bakaba babasaba gutwara urupapuro ico twokwita original ngira yotanga umuco. Murakoze kuduha ijambo. Ikibazo cabajijwe twacumvise. Tubasabe mubanze mwidondore. Nitwa Nimona Eraste. Nkaba mvugira ubushikanganje bw'ubutungane. Ikibazo cabajijwe cereke impapuro ndangatongo. Babaje yuko ari amakenga yuko kirihutishwa ko ataco bacinyegeje inyuma. Haba namba nta na kimwe kinyegeje inyuma, ahubwo ni ku neza y'umwene gihugu, cyane cyane impapuro ndangatongo keshi usanga zibitswe nabi zigatabwa cyangwa zigatakara. Shanye bwaravyihweje burabona ko bikwiye yuko hoba kuzanika mu buryo bugezweho bigatuma abene gihugu bashaka kuzishingura neza. Habajije ikindi kibazo yuko abantu bari hanze y'igihugu batari hafi bati mbega izoza bigende gute. Twaravyize neza turabona ko bikwiye yuko nabo nyene bazandikisha nubwo batari ngaha, ariko tuzokwiga uburyo nabo baheza bakazandikisha inyuma y'iki kiringo. Ikindi kibazo cabajijwe babajije ko ivyerekeye izi mpapuro ndangatongo ziri mu mabanki bati mbega izo zandikishwa nande bizogenda gute. Vyaratungajwe n'iri tegeko birimwo, biravugwa neza yuko aba mabanki afite izo mpapuro ndangatongo ariyo nyene ubwayo azoza kuzandikisha umuyobozi bukuru bujejwe kwandika izo mpapuro. Murakoze. Mbega none umuntu aje kwandikisha aje gusaba urwo rupapuro rw'iwe ndangatongo rukoze mu buhinga bwa none, kubera ko urwo rundi rupapuro rw'iwe ruca rugumayo kandi ashobora kurukenera umwanya uwo ari wo wose, haba nko gusaba amadeni canke ibindi. Murakoze. Nico kibazo twaracize. Urwo rupapuro ndangatongo rujya bita original ni urupapuro nkenerwa cyane kuri nyene itongo, araza akagwerekana bakarubona, avuze ko yihuta baramwemera gusa agenda rutahanye. Abarundi rero borema bihutira bwo kwandikisha amatongo yabo, umugambi wa wijukire ni umugambi mwiza cyane ku gihugu. Ariko nimwatomoye neza uno munsi umuntu afise urupapuro rw'iwe mw'ibanki kugira ntazocererwe kirya kiringo mwatanze ahamagarirwa gukora iki? Naho nyene borema twari twakivuze tugisuremo kandi kugira ngo bose tucumve kumwe. Iyo banki ifise urupapuro ndangatongo rw'umwene gihugu ni nayo izogenda kugwandikisha mu bugenduzi umuyobozi bukuru bujejwe amatongo.
none mwene itongo niwe azoja kubwira ibanki ati genda unyandikishe canke ibanki zisanzwe zibizi. Rijya tegeko ryasohotse ryaramenyeshejwe abarundi bose. Ibanki iyo izoba ifise urupapuro ndangatongo yahereye ku ingurane umwene gihugu nizo ico gikorwa tuza kwandikisha ubwo rupapuro ndangatongo ntibizobazwa urya yaritanze yahawe ingurane, bizobazwa iyo banki nyene kwakira urwo rupapuro ndangatongo kuza kurwandikisha mu buyobozi bukuru bujeje kwandika amatongo. Ntimwumva ko birimwo amakenga mu gihe iyo banki izoja kwandikisha nyene ivyo batari kumwe? Ikaye nta makenga bakwiye kugira, ahubwo bo kwihutira kugenda ku buyobozi bukuru bujeje kwandika amatongo bakavugana kugira ngo kiriko kigenda neza. Dusimbire mu bushikiranganje bujejwe inyubako babajijwe abahawe amatongo n'ikigo SIP mu Kizingwe Gisyo n'ahandi ati bamaze imyaka myinshi batararonsa uruhusha rwo kubaka, uno munsi botubwira ico bobwira abo bene gihugu. Murakoze, nitwa Jeanne Mukenguruka mvugira ubushikiranganje bw'inyubako, kugwiza uburaro, gutwara abantu n'ibintu n'ibikoresho. Ikibazo cabajijwe c'abafise amatongo muri Kizingwe Bihara, aho bidoga bavuga yuko barishe amafaranga haciye igihe kitari gito. Nivyo haraciye igihe hariho abantu barishe amatongo yo muri Kizingwe Bihara, ariko gushika ubu bakaba batarayashikirizwa, birababaje. Ariko ubu nomenyesha yuko abahinga b'ubushikiranganje bari kumwe n'abaserukira amashirahamwe aserukira abo bene gihugu bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo bavangure igice cega abasangwa, no kuvuga bene amatongo, n'igice cega abarishe amafaranga yabo muri leta, kugira ngo bahejeje kuvangura igice c'abasangwa n'igice c'abarishe muri leta, bose bashobore gushikirizwa ayo matongo. Rero ngaha noremesha ko inzego zose zibijejwe ziriko zirakora ibishoboka byose kugira ngo ico kibazo gihebe kive mu nzira. Hariho n'ikindi kibazo mwabajije cerekeye abasavye canke barishe amatongo yo muri Nkengabusoro. Ahantu shikiriza yuko abarishe amafaranga yose asabwa, amwe bita frais de viabilisation, bose benshi baramaze gushikirizwa amatongo yabo, ndetse n'abasangwa barashikirijwe ayo matongo. Abasigaye ni bake cyane, kandi nabo nyene bariko barakora kugira ngo batunganirizwe. Murakoze. Mwogira ko mu majambo make bamwabajije ibijanye n'ibarabara rya RN3 ati mugize iminsi mu biganiro nk'ibi mutubwira yuko hariko harakorwa ivyigwa vyasubiwemwo, uno munsi ivyo vyigwa bigeze he, bikorwa bizosura gutangura ryari? Murakoze. Kuvyerekeye ibarabara nimero 3, murabizi mwese yuko kubera ihindagurika ry'ibihe ikiyaga Tanganyika caduze, bituma aho bari bimvire ko iryo barabara ryoca bihinduka, bica biba ngombwa yuko haba ivyigwa vyimbitse kugira ngo hubakwe ibarabara rikomeye rishobora guhangana n'iryo hindagurika ry'ibihe. Nivyo ivyo vyigwa biriko birakorwa kandi bisa nuko biri ku musozo. Hagati aho ntibakora ivyigwa gusa, tubandanya turondera n'uburyo kugira ngo iryo barabara ryubakwe, kubera uburyo bwari bwatekanije kera basanzwe bwiyongereye, bisaba yuko horodegwa ubundi buryo. Rero abakoresha iryo barabara borema, kubera ico kibazo c'iryo barabara abaserukira igihugu, ni ukuvuga babicishije mu bushikiranganje bw'inyubako, bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo iryo barabara ryubakwe kandi
ku buryo rizoba rikomeye rishobora guhangana n'iryo hindagurika ry'ibihe. Murakoze. Murakoze. Tuje mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu babajije bijanye n'impunzi zo mu gihugu ca Tanzania z'abarundi ziko ziratahuka. Yabajije ati mbega kubera iki zitahukanwa ku nguvu? Urakoze kumpa ijambo. Nitwa Nkurikiye Petero, umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Ku kibazo cabajijwe n'umumenyeshamakuru wo mu kinyamakuru Yaga kijanye n'impunzi z'abarundi ziko ziratahukanwa zivanwa mu gihugu ca Tanzania, uko cifashe nuku gukurikira. Mu kwezi kwa11 ku mwaka uheze ku magenekerezo ya 2026 gushika ku 2028 harabaye inama y'inyabutatu yabereye i Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania. Iyo nama yahuza abegwa n'izo mpunzi aribo igihugu c'u Burundi, igihugu ca Tanzania n'ishirahamwe HCR rijejwe ivy'impunzi kw'isi yose. Muri iyo nama rero izo mpande zitatu zari zumvikanye gutahukana impunzi z'abarundi zishika ibihumbi 143 ziri mu ikambi zibiri, ikambi y'Induta n'ikambi y'Inyarugusu. Bumvikana yuko bazoba batahukanywe mu Burundi bose kugira ngo ikambi y'Induta ibe yugawe itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu, hanyuma ikambi y'Inyarugusu nayo ibe yugawe itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu kuza. Rero bari bumvikanye yuko kundwi bazoza mu Burundi turakira impunzi zishika ku bihumbi 3. Ariko rero siko vyavuye bigenda, bahavuye batangura kuturungikira ahubwo impunzi zishika ibihumbi 9 kundwi ku buryo kuva muri uno mwaka ugitangura gushika uyu munsi turiko turavugana tumaze kwakira impunzi zirenga ibihumbi 60. Ariko murumva yuko dufatiye kuri irya biharuro twavuze by'abariyo, murumva yuko bidakunda yuko ivyo biringo batanze, ayo mezi batanze zoba zamaze guheza kurungikwa ngaha mu Burundi. Ari naco gitumeje ubundi tariki 18 z'uku kwezi kwa Ntwarante habaye indi nama yabereye i Nairobi y'izo mpande mu gihugu ca Kenya, y'izo mpande nyene zitatu, aho bumvikanye yuko bongera ko ukwezi kumwe kuri ivyo biringo vyari vyatanzwe. No kuvuga ikambi y'Induta ikaba yugawe mu mpera z'ukwezi kwa kane, iy'Inyarugusu nayo mu mpera z'ukwezi kw'indwi. Nuko rero urumva yuko bahavuye baturungikiriye ibitigiri vyinshi. Twaravyakiriye rero uko dushoboye dufatikanije kandi n'iryo shirahamwe mpuzamakungu rijejwe ivy'impunzi. Twarabakiriye ko n'abarundi twari kureka kubakira. Mbere intumbero ya leta ni yuko abarundi bose bahunze kino gihugu c'u Burundi batahuka bakagaruka mu gihugu cabo c'amavukiro. Uko bazoza kose tuzobakira kuko n'abacu bashikira iwabo, bashikira mu miryango yabo. Ntidushaka kuvuga ngo nditworeka kubakira ngo kubera bariko baza ari benshi. Oya, kuko abazi ubu duca tubajana mu mihana y'iwabo. Imihana y'iwabo iracahari, bashikira mu miryango. Ntabwo dutera kamo n'uwo wese basigaye hanze yitwa impunzi, ico gitutsi cyo kwitwa impunzi kimuveko, ahunguke aze gufashanya n'abandi barundi kuba ku Burundi. Hanyuma hanze hazosigara yo gusa umurundi yagiye ku zindi mvo mugabo atari imvo z'umutekano, imvo z'ubuhunzi. Mbe hamwe hogira umurundi avuga ati jewe sishaka guhunguka, umutima wanje nturatekana, amategeko avuga iki? Amategeko n'uburenganzira bwiwe. Abahunguka gushika ubu bahunguka gushaka kwabo. Avuze ko adashaka guhunguka ntibashobora kumuhungura ku ngufu. Leta ya Tanzania none muravugana ku buryo atamurundi zorungika adashaka? Ni urumva ivyo vyose nakubwiye ni vyavuganiwe mu nama y'inyabutatu. Ibiri mu ico gihugu ca Tanzania ikabamwo n'u Burundi, ariko ikabamwo n'ishirahamwe mpuzamakungu HCR rijejwe impunzi kw'isi, rinahagarariye n'amategeko agenga impunzi kw'isi yose. No kuvuga rero nta na kimwe gikorwa giciye inyuma y'amategeko.
murakoze.